Uburundi ntibwoshobora gushika mu mwaka wa 2040 ari igihugu cifashe abakenyezi b'abagwizatunga badahawe ikibanza kibabereye muri iyo mbono y'igihugu. Bivugwa na Claudette Ngendandumwe, umugwizatunga w'umurundikazi, akaba ari mu bari bitavye ihwaniro ryahuza inzego za leta n'abagwizatunga ryitiriwe Umuzinga Day ku magenekerezo ya 27 na 28 Munyonyo. Umukenyezi ntivyama vyoroshe, ntigeze vyoroha, janye n'ubuda bariko baratwakuhaja, nayo kera hoho ntivyari bitahuritse nge umukenyezi aja muri ivyo bintu vy'urudandazwa vyo kuja hanze uja kurondera ibidandazwa, ntivyari bitahuritse cane, bo twagumye tugerageza. Rero ico ni cambere kigoye, nuko abantu bakumva, umuryango bakumva, n'abo mukorana n'abo mudandaza bimwe bashobora kugutahura. Nuko niyo userutse imbere y'umubanke bajya batanga amafaranga mu mabanki, boshobora kutubona co kimwe n'abashingantara, kuko haguma hariho akantu ko gukekeranya ko ubizi canke ubishoboye. Hanyuma nuko abantu botwizera niyo ugeze imbere y'abo bantu batanga amafaranga canke abo bantu batanga inyigisho, bashobore kubona ko umukenyezi ashoboye gutangura ikintu akagikomeza kikabandanya kandi kigakura. Iyo ni intambamyi ya mbere, uko bizera umukenyezi. Barabizi ko abakenyezi ari abanyabwenge, ariko baguma bumva umenga abakenyezi boja mu mabiro, muri za administration, mu mabanke, hariho amasektori nyene bazi ko umukenyezi atarenza. Hagera no mu rudandazwa, abantu bamenyereye ko umenga umukenyezi, kandi uhereye no ku bakenyezi bonyene, bazi yuko umukenyezi abwirizwa gutangura muri commerce general, nimba hari utuntu arangura mu Buganda canke Dubai akagaruka akatudandaza. Bazi yuko umukenyezi uri no ku bakenyezi bonyene, bazi yuko batorenza amaproje ya couture, amaproje yo gukora ibintu by'ibitumbura, ibintu bijanye na cuisine, canke bijanye n'uburime. Ari ahantu twishiriyeho akarimbi twebwe nyene abakenyezi, abandi babona ibindi bindi. Nako ni ikintu gikenewe cane c'intambamyi, gisaba cane kwigisha umukenyezi kugira umukenyezi yumve ko nawe ashoboye, kandi umukenyezi yumve ko nawe asabwa kwigora muri iyi vision. Uko nyene turiko turabibwirwa ko umukenyezi afise uruhara ahubwo rukomeye cane rwo kugira ngo dushikire ya vision 2040 y'Uburundi, pays émergent muri 2040 et pays développé en 2060. Rero turashima ko iyi ni intango bariko baratwigisha, bariko baratwereka uruhara umukenyezi n'umujene ufise muri iyi vision. Ukuvuga ngo dutahure kandi tuvyemere ko tutajaniranye, abakenyezi barimo n'abajene barimo, iki kintu ntigishoboka. Amabanki nayo ngo yobwijwe guhingurane abagwizatunga ku nyungu itavuna. Leta nayo ngo ikabafasha kurondera ubwishingizi. Nk'abagwizatunga iyo dutumbereye amabanki tuba dukeneye amafaranga, nta kindi. Tuba dukeneye ko baduha amafaranga aguritse neza ku giciro ciza, ni kuvuga amataux d'intérêt y'amabanki ashobore kuba abordable. Tuba dukeneye ko botuvugira nimba ufise projet nini, banki ikaguha amafaranga, mbega boguha n'agaperiode de grâce gatoyi kugira ubanze ushinge uruganda rwawe imbere yo gutangura gukodwiza. Ku ruhara rw'amabanki, amabanki rimwe na rimwe ntagira n'amafaranga yo kuduha. Leta irashobora kudufasha kurondera ayo mafonds de crédit. Hariho abantu bayatanga hirya no hino, mwamwe mubumva. Abo bantu bafise ayo mafaranga baca bayazana ino mu mabanki y'igihugu, amafaranga akaboneka ari menshi, sivyo? Leta ifise uruhara rwo kuturondeza amafonds de garantie. Iriko irabikora, twumvise ko ariho figa kijejwe no kuturondeza ayo mafonds de garantie azoja muri ya mabanki y'abakenyezi nyene, y'amabanki y'abajene. Nivyo biratunezereza cane, ariko les besoins sont énormes. Sinzi ko izobishobora yonyene, ibyo sinzoshobozwa kubikordona, ariko aho hantu leta irahafise uruhare cane gose.
iryo hwaniro ry'abagwizatunga n'inzego za leta hamwe n'abasanzwe bafasha leta mu iterambere ngo riratanga umwizero ku bwa Claudette Ngendandumwe. Iyi ni inama iriko iravuga ngo iriko irasasira iriko irategura ico bita le dialogue public privé. Ico kintu turakimazemo iminsi sinokubesha. Amanama y'ivyo bintu je nagiyemo kuva avant 2015. Dialogue public privé. Turakeneye ko coza gitangura mu buryo efficace. Rero izi nama izi forum umuzinga day urumva ko ni ikintu nyene cabitanguye n'ubwa kabiri kiba twumvise ibyabaye muri edition ya mbere twumvise ico bashoboye gushikako kandi umukuru w'igihugu yaduhumurije mu gusaba ngo bashireho ama instrument n'ama institution ya suivi et évaluation y'ibiriko biraba. Mwumvise yuko umukuru w'igihugu yasavye yuko haba amanama régulier. Hariho abo yasavye kugira amanama buri mezi 3, hariho abo yasavye kugira inama buri kwezi kugira baze baramuha raporo yaho ibintu bigeze. Ivyo biraduhumuriza cane kandi ivyo biratunezereza kumva ko ushigikiwe au plus haut niveau. Turafise ivyizigiro ko hazovamwo ikintu kininiya cane kuko tugiye kuronka aho tuvugira nabo bakatubwira. Yasabye ikintu gikomeye cane jereje cane, la collaboration positive entre les institutions publiques hamwe n'abagwizatunga. Collaboration positive, dukorane. Yatubwiye mukorane muri transparence. Sindabasabye kuja gukorana mugwiza ibiturire, muhana ibiturire ko mwese muri mu makosa, uwagitanze n'uwacakiriye. Ariko yavuze ko agiye gushigikira cyane iyo collaboration positive ishobora guteza imbere igihugu kuko ijya yindi yoyo nta kindi yadushikanyeko atari gutangura kwisanga turi ku murongo wa nyuma iyo ariko baratondesha ibihugu mu buryo bw'ubutunzi tukisanga igihugu gisigaye kivuga ko ari cyo cyanyuma mu bukene. Ibintu bibabaza kandi biteye isoni birinda guhindura.